Dutanguriye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 aho kwiyamamaza n'amatora byari byifashe ku mpande zibiri. Ku ruhande rumwe rw'umugambwe Uprona wari usanzwe uri ku butegetsi no ku rundi ruhande rw'umugambwe Frodebu washaka guhindura ibintu. Nza kubwira ko ndakubwira n'icatumye uyu munsi mu migambwe hari kandi ikomeye mu Burundi CNDD-FDD kariyo ya mbere iyoboye iri kwisonga. Ikaze muri isangemwe nawe ya kuri no munsi umenye buri kimwe. Isangemwe navuze iyo migambwe itatu gusa kubera kari yimaze gutwara mu Burundi haba ku neza canke ku nabi. Mu migambwe itatu yonyene uhereye kuri Uprona, Frodebu na CNDD-FDD niho hamaze kuva abakuru b'igihugu barenga 9 bagiye baratwara Burundi. Uharuye imyaka abo bakuru b'igihugu 9 bose hamwe bamaze gutwara Burundi usanga igera kuri 58. Uharuye uhereye ku igenekerezo rya 28 Munyonyo mu gihumbi kimwe amajana 1966. Uharuye uhereye kuva ku ntwaro ya Micombero atembagaje intwaro benshi mu Barundi bita intwaro ya cami. Isangemwe sinza gusubira inyuma mu ntwaro ya cami, ndavuga cyane ku ntwaro y'abaprezida bagiye baratwara Burundi. Ndaza kuvuga ubwoko bavamwo, mvuge n'imigambwe bavamwo kubera ko vyose biracahari. Vyemere nivyo ubwoko n'imigambwe mu Burundi birahari, naho bamwe bagerageza kugenda barabihisha. Birahari kuko no mwibwirizwa shingiro ry'igihugu c'u Burundi riremeza ivy'amoko, amoko atatu: abahutu, abatutsi n'abatwa. Eka mbere no mu nzego z'igihugu ubwo bwoko bwose buraserukirwa. Ivyo vyatumye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 haba indyane ziturutse ku kutemeranya ku vyari vyavuye mu matora. Aba n'abandi banse kwemeraho intahishize bagandagura umukuru w'igihugu w'ico gihe. Umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abene gihugu biciye mu matora. Bagandaguye wahavuye mbere yitwa n'incungu ya demokrasi none musi atagihari. Gushika n'ubu abarundi baracamwibuka. Aho niho hahavuye hava ivyo kutumvikana, mbere hahavuye hava ivyo benshi bise ikiroberi, biza bifise intumbero yo guhabuza igihugu na cane cane guhabuza ubwoko kuko bari bahejeje kubona ko igihugu kidatogwa ahubwo kigwanirwa. Isangemwe vyatanguye ari uko babonye ko hahejeje kwicwa umukuru w'igihugu wabo bari bitoreye Melchior Ndadaye yagize ibihe bibi, ibihe bidasanzwe mw'ijoro ryo kuwa 20 ushira wa 21 Gitugutu. Muri ico gitondo cyo wa 21 Gitugutu Melchior Ndadaye yaragandaguwe. Ijambo yaragandaguwe rikunze gukoreshwa na cane cane ku rupfu rwa Melchior Ndadaye kubera ko ababikoze bakoreye ikibiki bishe, bakoze ibara, bakoreye ikibiki bisha Abarundi bose. Kuva ico gihe gushika n'uyu munsi baranacavyibuka. Isangemwe ahatagira ubukuru nyabwo ntihagira iteka, ntihagira nitekane. Iryo niryo jambo rya Melchior Ndadaye rya mbere igihe yarahejeje gutsinda amatora yimikwa nk'umukuru w'igihugu atowe ubwa mbere n'abene gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 hatsinze demokrasi. Isangemwe ingo tujane guhera ku ntwaro ya mbere ya Micombero kugeza ku ntwaro y'uno munsi yamye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nakubwiye abakuru b'igihugu 9 ariko kandi ngira nshiremwo n'abandi babiri bace baba bakuru b'igihugu 11. Impamvu benshi batagaruka kuri abo bakuru b'igihugu babiri ngira nshiremwo nuko batwaye vy'agateganyo, ariko kandi ico gihe nibo bari bafise icubahiro n'ikimangu c'igihugu c'u Burundi. Tuza kuvana muri ico gihe ndakubwiye ngo tujane tugaruka ndakubwira icatumye haba imigambwe itatu ikomeye mu Burundi n'icatumye kuri no munsi yavuyemwo abakuru b'igihugu bashika kuri 11. Singenda ndashira ku biharuro, nawe fata umwanya uzura harura uza gusanga nakwija abo bakuru b'igihugu nakubwiye 11. Isangemwe ngaba abakuru b'igihugu c'u Burundi n'ikiringo bagiye baratwaramwo. Isangemwe Micombero yavutse mu gihumbi kimwe amajana 940 aza kuryamira ukuboko kw'abagabo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 983. Yabaye umukuru w'igihugu atembagaje ubutegetsi. Abo mukuru w'igihugu kuva kuwa 28 Munyonyo mu gihumbi kimwe amajana 966 afise imyaka 26 y'amavuka. Yaje kumara imyaka 10 ku butegetsi kuko yavuye ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana 976. Yari umukuru w'igihugu umututsi wo muri Uprona. Isangemwe Jean Baptiste Bagaza yavutse mu gihumbi kimwe amajana 946 aza kuryamira ukuboko kw'abagabo mu bihumbi 2016. Yabaye umukuru w'igihugu atembagaje ubutegetsi aza kuba umukuru w'igihugu kuva kuwa 9 Munyonyo mu gihumbi kimwe amajana 976. Yavuye ku butegetsi kuwa 3 Nyakanga mu gihumbi kimwe amajana 987. Yabaye umukuru w'igihugu afise imyaka 30 y'amavuka. Yatwaye imyaka 11. Yari
umukuru w'igihugu w'umututsi wo muri Uprona. Pierre Buyoya yavutse mu 1949 aza kuryamira ukuboko kw'abagabo mu 2020. Yabaye umukuru w'igihugu atembagaje ubutegetsi kwigenekerezo rya 3 Nyakanga mu 1987. Yavuye ku butegetsi bwa mbere ku wa mbere Ruhenshi mu 1993. Yabaye umukuru w'igihugu afise imyaka 38 y'amavuka. Ico gihe yamaze ku butegetsi imyaka 6. Yari umukuru w'igihugu w'umututsi wo muri Uprona. Melchior Ndadaye yavutse mu 1953 aza kuryamira ukuboko kw'abagabo mu 1993. Yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abene gihugu abo mukuru w'igihugu kuva ku wa mbere Ruhenshi mu 1993. Yabaye umukuru w'igihugu kugeza ku wa 21 Gitugutu mu 1993 ni naho munsi yagandaguriweko. Yabaye umukuru w'igihugu afise imyaka 40 y'amavuka. Igihe yamaze ku butegetsi amezi 5 yonyene. Yari umukuru w'igihugu w'umuhutu wo muri Frodebu. François Ngeze yavutse mu 1953. Yabaye umukuru w'igihugu kuva ku wa 21 Gitugutu kugeza ku wa 27 Gitugutu mu mwaka w'1993. Yamaze ku butegetsi imisi 8 yonyene. Yabaye umukuru w'igihugu afise imyaka 40. Ivyandikwa ibisomwa n'ivyo bamwe batubwira, twe twahuye n'ibitubwira ko yari umuhutu wo muri Uprona. Sylvie Kinigi yavutse mu 1952. Yabaye umukuru w'igihugu kuva ku wa 27 Gitugutu mu 1993. Yavuye ku butegetsi ku wa 5 Ruhuhuma mu 1994. Yabaye umukuru w'igihugu afise imyaka 41 y'amavuka. Yamaze amezi 4 ku butegetsi. Yari umututsi wo muri Uprona. Cyprien Ntaryamire yavutse mu 1955 aza kuryamira ukuboko kw'abagabo mu 1994. Yabaye umukuru w'igihugu mu bihe bidasanzwe ariko kandi vyumvikanywe ko n'impande zose kuva ku wa 5 Ruhuhuma mu 1994. Yabaye umukuru w'igihugu gushika ku wa 6 Ndamukiza mu 1994. Yaguye mu cyo bisi isanganya ry'indege ryabereye i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda. Yabaye umukuru w'igihugu amaze imyaka 39 y'amavuka. Yatwaye Burundi amezi 3 yonyene. Yari umuhutu wo muri Frodebu. Sylvestre Ntibantunganya yavutse mu 1956 abo mukuru w'igihugu vy'imfata kibanza kuva ku wa 6 Ndamukiza mu 1994. Yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika ku wa 25 Mukakaro mu 1996. Yabaye umukuru w'igihugu afise imyaka 38 y'amavuka. Yabaye umukuru w'igihugu imyaka 2. Yari umukuru w'igihugu wo muhutu wo muri Frodebu. Pierre Buyoya yavutse mu 1949 aza kuryamira ukuboko kw'abagabo mu 2020. Kuwa 25 Mukakaro mu 1996 yarakumbuye kugaruka ku butegetsi. Yongeye atembagaza ubutegetsi bwari buhari ico gihe acatwara kuva kw'iryo genekerezo nyene gushika kuwa 30 Ndamukiza mu 2003. Ku ncuro yiwe ya mbere yabaye umukuru w'igihugu atembagaje ubutegetsi afise imyaka 38 y'amavuka. Yongeye kugaruka n'ubundi atembagaza ubutegetsi afise imyaka 47 y'amavuka. Yari umukuru w'igihugu w'umututsi wo muri Uprona. Domitien Ndayizeye yavutse mu 1953 umukuru w'igihugu wa Akoro Darusha kuva kuwa 30 Ndamukiza mu 2003. Yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika kuwa 26 Myandagaro mu 2005. Yabaye umukuru w'igihugu afise imyaka 50 y'amavuka. Yatwaye Burundi n'abarundi imyaka 2. Yari umuhutu wo muri Frodebu. Petero Nkurunziza yavutse mu 1964 aza kuryamira ukuboko kw'abagabo mu 2020. Imboneza yamaho akaba n'umugumyabanga. Petero Nkurunziza yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva kuwa 26 Myandagaro mu 2005. Yabaye umukuru w'igihugu gushika kuwa 8 Ruhenshi mu 2020. Kuri iryo genekerezo nyene niho yajyamira ukuboko kw'abagabo. Umugambwe CNDD-FDD wari wamushize imbere nk'umukandida mu kibanza cyo mukuru w'igihugu. Umugambwe CNDD-FDD watsinze amatora yo mu 2005, utsinda amatora yo mu 2010, wongera utsinda amatora yo mu 2015. Aho hose umugumyabanga Petero Nkurunziza niwe yaguma yizegwa mu kibanza cyo mukuru w'igihugu. Yabaye umukuru w'igihugu afise imyaka 41. Yatwaye Burundi n'abarundi imyaka 15.
gatanu. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari umugumyabanga w'umuhutu wo muri CNDD-FDD. Isangemwo General Major Evariste Ndayishimiye yavutse mu 1968. Samura rw'umugumyabanga Evariste Ndayishimiye yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva ku wa 18 Ruhenshi mu 2020. Niwe aramutswe intahe ijambo ijyambere n'ijyanyuma mu gihugu cy'u Burundi. Niwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri no musi ndiko ndavugira ko ndi mu ruganda rwa Isangemwo nawe. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashizwe imbere n'umugambwe CNDD-FDD nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020. Umugambwe CNDD-FDD watahukanye intsinzi muri ayo matora, maze Samuragwa nawe agirirwa amahigwe yo kuba nyene icubahiro umukuru w'igihugu, amahigwe atagirirwa na buri muntu. Yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise imyaka 52 y'amavuka. Niwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze kuja ku butegetsi ari nararibonye, asumbye abandi bose imyaka y'amavuka bagiriye ko ku butegetsi. Nyene icubahiro Samuragwa General Major Evariste Ndayishimiye no mukuru w'igihugu cy'u Burundi, umugumyabanga w'umuhutu wo muri CNDD-FDD. Isangemwo aba banyecubahiro 11 bose kahise kabo karatandukanye kukuntu bagiye barashika ku butegetsi. Bamwe muri bo bagiye barabicisha mu nzira yo gutembagaza ubutegetsi bwaba buhari ico gihe, abandi nabo bagiye baratwara vy'imfata kibanza, ariko kandi hari n'abandi bagiye baratwara biciye mu matora hakoreshejwe politike yo ku rwego rwo hejuru. Hari n'abandi babikoze mu kwemera gufata imiheto, bemera kwitangira igihugu nk'uko babishikiriza. Bemeye gufata imiheto bagwanira igihugu, bemera kwitwa ibivume, abamenja, ariko kandi biza kurangira bagarutse mu nzira y'amatora, mu nzira ya demokrasi nk'uko babiharaniye. Isangemwo reka ndabasangiza inkuru imwe y'umunyecubahiro umukuru w'igihugu nyene icubahiro Silvestre Ntibantunganya, inkuru y'ubutwari bwiwe, ingene yabaye intwari aza gukomeza na bagenzi we bashika ku ntsinzi. Inkuru y'ubutwari bwa President Silvestre Ntibantunganya itangurira kuri President Buyoya yatera kudeta mu 1987. Buyoya muri ico gihe yari akeneye incabwenge z'abahutu zomufasha kurongora igihugu. Ku wa 11 Kigarama mu 1987 ari mu rugendo rw'ivyigwa mu Bufaransa, niho Silvestre Ntibantunganya yamenyeshwa ko ahejeje kugenwa kuba umunyamabanga wa Uprona. Yagenywe kuba umunyamabanga wa Uprona ajejwe kumenyesha makuru no kwigisha umugambwe. Muri ico gihe Silvestre Ntibantunganya yari asanzwe ajejwe ibiganiro ku radio y'igihugu mu mugambwe, kandi yari yahawe kurongora ikinyamakuru cy'umugambwe bita Indarangavye, yongera arongora Institut Rwagasore. Iyo nayo yari ijejwe kwigisha akarangamutima k'umugambwe Uprona. Mu ntwaro y'umugambwe umwe ayo mabanga yarahambaye cyane. Isangemwo President Buyoya igihe yahamagara Ntibantunganya nk'umuhutu yaraciye ubwenge ico gihe ngamufashe kuyobora igihugu, ntiyarazi ko umwaka umwe imbere yuko amuhamagara ngamufashe kuyobora igihugu, Silvestre Ntibantunganya na Micombero Ndadaye be n'abagenzi babo ko bari bashize mu kinyegero umugambwe sahwanya Frodebu. Uwo mugambwe nawo nubwo wari uri mu kinyegero wari ufise intumbero yo gukuraho intwaro y'umugambwe wa Uprona. Ni kuvuga ko mu mwanya umwe Silvestre Ntibantunganya yarajejwe kwigisha umugambwe Uprona mu gihugu cose, akongera akaba ajejwe kwigisha mu mpisho amabi y'umugambwe Uprona. Isangemwo amahigwe yo gukwira igihugu cose yigisha umugambwe Uprona vyamuhaye akaryo keza ko guhura n'indongozi za Frodebu mu gihugu cose kandi mu mpisho. Silvestre Ntibantunganya yari yahungiye mu Rwanda mu 1979 akiri umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Aha mu Rwanda yaje guhurirayo na Micombero Ndadaye n'abandi baje gusangirira y'urugamba rwa politiki, ariko kandi baza kongera guhungukira rimwe mu 1983. Mu matora mu myiyamamazo yo mu 1993 abarundi bose barabaprona ku myambaro, ariko kandi ntibarabaprona ku mitima. Ivyo vyari biruko kuko vyari vyateguwe neza, biteguwe na Silvestre Ntibantunganya na Micombero Ndadaye bafadikanije. Isangemwo ku munsi w'amatora vyari bidasanzwe kuko abarundi bose barazindutse batora nyene nk'uko bisanzwe, ariko batora nk'uko bari bigishijwe na Micombero Ndadaye kumwe na Silvestre Ntibantunganya. Hageze guharura no gusoma ivyavuye mu matora, umugambwe Uprona warumiwe ubonye udashobora kwiba canke ngo unyegeze ivyavuye mu matora.
bahisemwo kwemera gutangaza ivyavuye mu matora, ariko kandi bigira inama yo kumena amaraso. Hateguwe igandagurwa ry'umukuru w'igihugu n'abandi bari bamwegereye ico gihe. Amaraso menshi y'inzirakarengane yarasesetse. Imihari igwanira ku butaka bw'u Burundi igira kiravuka guhera ico gihe, ari naho havuka uwahavuye witwa Umugambwe CNDD-FDD, ari nawe uriko uratwara kuri uno musi. Gutwara Burundi bisaba ubwenge bwinshi cane. Ni igihugu gikenye ariko gifise kahise gakomeye. Kahise karimwo gutembagaza ubutegetsi, kahise karimwo kugandagura zimwe mu nzego zitorewe n'abene gihugu. Kahise kandi karimwo abafatwa n'ishavu bakavuga ngo ivyo mudukoreye ntavyo dushimye, duhisemwo ko bigenda uko, bitagenze uko naho bitegerezwa kubuko. Kahise karimwo abitanga bakeneye ko ibintu bihinduka ku neza canke ku nabi. Uyu munsi turi mu kw'icumi mu 2024 niho nkoreye kino kiganiro mvugo kuri iyi migambwe itatu: Uprona, Frodebu&Cndd. Ndiko ndaganira n'inararibonye, nkomeza kumenya vyinshi. Nditeguye kubibasangiza kuko ni vyiza kumenya kahise k'igihugu, kumenya aho cavuye naho cerekeza, kuko ndabizi ko benshi muri mwebwe mutipfuza ko igihugu cosubira iyo cavuye. Isangemwo nawe rero, isangemwo ibikorwa n'amajambere bikomeze gusasagera mu Barundi. Tuji inama, ahari inama haba Imana, ahari Imana ntihaba inabi. Nushaka kugera ujujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka ujugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira yumwe ntishika. Murizigiye ko muzotsindira iri higanwa ry'igihugu vyizigiye gose kandi muzobimenye ejo nta ngorane. Muziga ko mworonka amajwi angana gute? Hafi 60%.